Nongeye kubaramutsa ndabaye ikaze makino iganiro cacu cuno musi turacari kugenekezo rya 18 kwezi no kwa gatandatu no mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 twasezaniye mu kanya gaheze yuko twongoroka muri studio kugira ngo tubabwire ngene situation ziba zifashe mu mpande zigiye zitandukanye na cyane cyane ndavuga aha mu buseruko bwa leta harani intwaro rusangi ya Kongo murabizire na bomba ndumwe muri studio ndi kumwe na wa muntu wacu wa muntu wanyu umusesanguzi kugira ngo adufashe tubashe kumenya vyinshi kana ngo ndamuronsa cyane bana musesanguzi nizere yuko uriko umunsi uri kurirwa neza ibintu bimeze neza cyane. Urakoze cyane bwana journaliste kabisa jemeze bon ibintu biriko biragenda neza ku ruhande rwanje usibye ko abene gihugu bakomeje gupfa mu gihugu ca Kongo kubera ko intambara nuvuga ko disani zasubiye itoto aba wazarendo bavuye mu gacerere bari bamazemwe iminsi bariko baragaba bitero bya hato na hato kandi mu duce dutandukanye atugize ino ntara ya Kivu yaba y'amajepfo canke y'amajaruguru hose intambara kabisa ntabwo ziriko ziroroha. So reka rero nce ndamutse abadukurikiranye cyane gose nkomeza kubaramutsa kuko no muco w'ikirundi nizera yuko umuguwe neza abo mutameze neza namwe turabihanganisha mugire ukwizera no kwihangana kumbure ivyo bihe muri ko muracamwe n'ivy'Imana yabonye ko bibereye ko muba muri kano kanya cyane gose bwana musanguzi imbere ko twijira mu gano cacu no musi kanongere shimire cyane babantu bacu babantu badahengeshanya gora abatwereke ko turi kumwe 5 kuri 5 bananezerezwa n'ivyo dukora by the way ariko bumve yuko tubaramukije cyane bako barakora igikorwa citeka nuko bwana musanguzi nkuko twamye tubibabwira mu kigano gihe twajeje kubabwira ingene muri nyangezi jari vyifashe ariko ubu tuvugana nyangezi na havyabaye no misagara ca Bukavu cyane gose precisement muri Bagira bwana musesanguzi iyo umuriro ufashe ishamba ntibace umuciro nahandi harafata ugumurandagata ibi nivyo biriko biraba ngaha muri nyangezi inyuma yo gufatwa amakuru dufise muri akanya nuko na nyantende naho hashoboye gufatwa ibituraje tubigarukeko mwa kino kiganiro cacu sivyo gusa turaza gusimbira muri warekari ibintu nivyoroshe ndetse no muri rocuro ibintu n'umuriro kabisa ku mpande zose biboneka yuko ino wazarendo bano bene gihugu canka aba patriote mu gihugu ca Kongo bahagaze neza cyane ibintu biriko birahinduka ku rubuga rw'intamba no kureka rero nongere ndaguha ikaze mwa kino kiganiro cacu. Yes urakoze cyane kwikaza umpaye reka nanjye no kazi ncindarisangiza abadukurikirana batora gatebe tuganira umwanya muto cyane gose tubereka ingene ibintu biriko biragenda byikurikirana hano mu gihugu kibanyi ca Kongo neza cyane muri Sud Kivu yes mu kiganiro giheze twerekanye ingene abawazarendo bariko barakora nekana biti bikora inka ibitendo yes udutendo twabo dutandukanye hano mu gisagara ca Bukavu muri commune Bagira yes bakabisa bakoze operation uvuga itoroshe kugwana ku murango izuba riva abene gihugu bariko bararengana n'ibintu uvuga ko bitaryoshe mbere akora yuko inzira karengane ziba cyane gusumba ariko kandi nta kundi bari kubigira bari batanze nuvuga amatangazo babwira abene gihugu yuko batagomba kuva mu mazu yabo kubera yuko bagomba gukora ibikorwa bya gisirikare kanatsinda babitanguye kare cyane mu gatondo abane gihugu batarava mu mihana yabo ariko kumbure abashoboye gusohoka ni babandi bari bakivuga bati iby'abawazando turabizi ni wa muvuduko w'isake utabuza inkoko kujya yes kandi bamaze n'imisi bavuga yuko bagomba gukora ibikorwa mugabo twararindire turabura rero ntibo tubuze ibyo twikorera reka tuje kuraba ingene tubeshaho imiryango yacu benshi rero muri abo benshi nibaza ko ari muri abo bariko baraharura abawazarendo nkuko ariko noneho babonye yuko abawazarendo kenshi ubu iyo bavuze ikintu bagishitsa so hano muri Bagira rero bakoze ibitendo bitari bikeya nubwo hari habene gihugu bamaze kumenyekana bahasize ubuzima n'aba M23 bien sûr hariho
igitigiri runaka camaze kuhasiga ubuzima kumbure turaza kubiza ko neza amakuru yacu yo hanyuma ariko muri kano kanya tugarutse muri studio kandi kugira ngo twerekane ingene abawazarendo baguma batera intambuko ku yindi ku rugamba basanzwe barimwo cyane gose. Mu kiganiro giheze twerekanye kandi yuko na hano muri Nyangezi uduce twose turi strategique dufiswe n'abawazarendo. Ubu naho tugarutse kubereka yuko muri Nyantende naho biriko biraca bigacika aho kabisa ugwa mu rw'amasasu gwabaye gwinshi abawazarendo bamaze kwinjira mu birindiro bizinyeshambaza M23. Yes, aba M23 kabisa bararemvye ku buryo amakuru dufise bamwe bamaze kwiropriya bageze muri Panzi abandi bari kuri Toyota ariko naho nyine haravuga amasasu mugabo hoho amakuru dufise atubwira ko atamasasu menshi ariko aravugira hano muri Panzi no kuri Toyota ariko Nyantende yoyo biriko biraca bigacika. So bwana journaliste nagerageje kuganiriza abawazarendo batandukanye kuko turaganira noneho twari kumwe bariko tubwira yuko ngo FDNB ntabwo iriko irasigara inyuma muri bino bikorwa biriko birakoreka abikorwa n'abawazarendo. Abawazarendo batubwiye yuko FDNB kabisa niyo igenda ifata mu mugongo intambwe ku yindi wazarendo baba abakoze. Yanatubwiye kandi yuko ngo inkozi remereye cyane ziko zikoreshwa n'aba FDNB babatiza abasikare nka 10 gusa. Yes, abawazarendo ngo nta bushobozi n'ububasha bafise bwo gukoresha zino nkozi remereye ngo rero ngo FDNB ca ihereza abawazarendo amaherema runaka akaba ariyo akoresha zino nkoho ziremereye. So abadukurikirana barazi imikorere cyane ya FDNB hariho imikenyuro imwe tuvuga iba yakozwe ukazabona mu makomantere bati nimwe aho twe twamaze kubona ibyashuye gukoreka n'abakoze utwo dutendo. So nshatse kuvuga yuko FDNB nibwo tutago turayivuga muri imigwano ni kubera yuko iriko irafasha abawazarendo na FRDC. Bwana Musanguzi naguciriye murazi yuko hari umuntu anitse muri commentaire avuga ati ibi bintu muri ko murabaho byakoze wazarendo mugabo kuri turakuze. Yes, ngo biboneka yuko biriko biritirirwa ino wazarendo kumbe hari abandi bantu bariko bayiri inyuma bayifashe mu mugongo. Ntabwo biriko biritirirwa wazarendo gusa abawazarendo mu by'ukuri nitwemere yuko bashoboye cyane gose bariko barakora ibikora inka bariko baratera intambuko ku yindi ku rugamba nubwo bariko barafatwa mu mugongo na FDNB. Yes, erega ni nka kujya bona journaliste iyo umugwi wagiye gukina umupira ufate umupira w'amaguru ugenda ujanye abashigikira. Iyo rero umugwi watsinze ntibavuga ngo bajya bashigikira umugwi nibo batsinze byose byitirirwa ujya mugwi. Niyo mpamvu rero nubwo wazarendo yotsindwa bona journaliste nico buzayo kubitangazamakuru bitandukanye bivuga yuko FDNB yakubiswe cyane gose kandi ubu wazarendo irasonga imbere tuvuga wazarendo yateye imbere cyane gose. Nitugo turabongo ni FDNB ni wazarendo tugo tuvuga aba wazarendo. So rero nubwo FDNB bitayikira sigara inyuma iriko irashigikira abawazarendo intambuko ku yindi mbere n'amakuru dufise aravuga yuko imikenyuro myinshi wazarendo iriko irakoresha ngo bayihabwa cyangwa se bayigishijwe na FDNB. So twavuga yuko rero ari teka kuri FDNB kuko bariko barigisha abamenya bariko bararamura ibikura bariko bararera ibikura kabisa. Yes, niyo mpamvu rero twovuga tuti big up sana kuri FDNB cyane gose bwana Musesanguzi. Ariko imbere ko tuja mu yandi makuru yacu nkundire gato twanze dutebe ngaha muri Nyangezi na Nyantende ni wazarendo twabonye mu misi hezi ifata Nyangezi iraryoherwa yongera irahatakaza igwana ija gufata na Nyantende birangira bayiherekeje nabi kabisa. Abadukurikana kumbure bararose amakuru twarayabahaye ingeni wazarendo bayiherekeje nabi cyane ituma na FDNB yari ngaha muri Nyangezi Europe kubera ko uburemere bw'ibitero M23 yarizanye. Mbega no musi ko turabona wazarendo yongera kwataka muri bwa buryo irikirafata ibanza bikomakomeye muri Nyangezi ndetse itandukiriye na Nyantende. Mbega ibi bintu urabona yuko bitazahava bigenda nkume kwa mbere canke hari undi mukenyuro mushasha?
urakoze cyane bwana journaliste. Kino kibazo kirakomeye cyane kumbure n'abatashoboye gukurikirana ingene vyagenze ubuheze aho wazarendo yasubijwe inyuma n'ibitero biremereye by'inyeshamba za M23 ngira ngo baca bavyumviraho. Nagomba nibutse abadukurikirana n'abatakurikiranye bino biganiro byacu igihe novuga wazarendo baza kugaba ibitero ku nshuro ya mbere bafata Nyangezi bari bafashwe mu mugongo bien sûr na FDNB hamwe na FRDC bari bafise intego yo gufata Nyangezi gusa kitwara kivuze cyane. Mugabo rero bageze ku rugamba urugamba rurabasosera rurabahira abawazarendo baca bashaka kubandanya bari bafashe Nyangezi saa 4 z'umurango. Yes baca rero bashaka kubandanya bati twe tubona hakiri kare reka niyi nyantende tuyiyomekeko. Yes niho rero nuvuga ko harabayeho exchange kudahuza cyane na FDNB iri kirabahanura ibabwira ati urugamba suko rumeze urugamba bararuplanifia. Yes ibyo wateguye ubishitseko abari sawa ntabwo ucushaka ngo uje mu byo utateguye. Abawazendo bati mwangu hatwibwe na nyantende turabandanya rutegeza kwishirako kabisa. Bibagira yuko bona journaliste batarasa ibi yes ubushaza canke ibiharage barasa amasasu kandi aya masasu bariko bararasa ntiyagaruka bien sûr ntabwo bayarasa ngo acaguma nko zishaje aho yatiwe n'amafilme muri filme niho barasa amasasu ntahere bo rero ngira ngo biyumviye ko bariko barakina filme so rero niho bashitse nyantende amasasu arabaherana amazi kubaherana rero M23 iramenya ko kabisa amasasu yabaheranye ruturu ikibambi cyane gose barabakurikiye nkuko yavuze barabashoreye babasubiza inyuma hama baza gushika ahantu FDNB yari yashinze ibirindiro. FDNB yaremegwa nayo kuko abawazarendo na FRDC bose baramaze guturugamba birutse kuko nta masasu bari bagisigaranye. FDNB nayo kiba ngombwa yuko nayo Europe kuko ntibari kuguma bariko barotaye umuriro bonyene. So mugabo ikintu ngomba kukubwira bona journaliste kugira ngo bave muri Nyangezi wazarendo nuko habaye akagambane ka FRDC. Aba FRDC nibo bari amafaranga y'izinyeshamba hama batanga iyi Nyangezi kandi uko byabaye muri Nyangezi niko byanabaye no muri Kaziba. Rero bona journaliste kibazo warubajije nibaza yuko igiti kitakora mu gisho kabiri kiba kigomba kurimena nka hamwe byo byasaba wazarendo bakaba bashatse kwibika ko kandi niyi nyantende atama ministre bafise akwiye novuga yuko bo bakiri bato cyane ku bintu by'urugamba ariko kandi tuko turumva yuko FDNB igenda ibafata mu mugongo ibaherekeza kumbure baje kabisa bipanze neza ku rugamba. Ndazi neza yuko bagwambariye kuko intambara zarimbanye muri Nyangezi nyantende je tugenda muri panze nako muri bagira je dukorokera kandi muri katana tugenda nuko hose aho hose abawazarendo barahari kandi bari mu kazi kose biboneke yuko baripanze kabisa. Iminsi bari bamaze mugani wawe mugahengwe ntabwo bari bamaze bicaye ahubwo bariko baripanga novuga mu bikoresho no mu buhinga budasanzwe kuko nibwo bwa mbere twumvise abawazarendo bashuye kugabira ibitero umwanya umwe muri buno buce bwose bwana journalist. Asante sana bwana Musisangozi. Uno munsi twari twibanze cyane muri Sud Kivu ariko nkundire dusimbire gato muri Nord Kivu naho ubone ko bitari vyoroshe aho naho sahandi ni muri Warekari. Bwana Musisangozi Warekari ibintu ni vyoroshe. I M23 nayo bayataka muri Nord Kivu muri Sud Kivu plutôt naika bataka Nord Kivu. Bwana Musisangozi ashaka kutubwira uko vyifashe ngaha situation muri Warekari. Urakoze cyane bwana journaliste. Muri Warekare izinyeshamba za M23 zagerageje novuga gucana umuriro mugabo kubwa amahigwe make zagize zikomeza gusanga abazarendo bipanze nukuvuga ibitero baza kubigaba abawazarendo basigaye
babizi. Ego. Tubibutse yuko izi ntambara zigitangura wazarendo nibo bagaba ibitero ku birindiro bya M23 bakagenda zino nyishamba za M23 zibizi kubera yuko bari bafise amasinyari yabo yose. Ariko ubu twashaka kuvuga ko urugi rwahendukiye izi nyishamba za M23 nizo zisigaye zigaba ibitero zigasanga abawazarendo babiteguriye kabisa. Gatoyi bwana Musangozi mu makuru twaheruka kubahayo muri warikari nihenze M23 yarateye isanga abawazarendo bavuye mu birindiro. Yes, sinzikajya kantu kukibo basiga baraturiye ibirindiro byabo mugabo nabo kubera ubwoba barabitira basubira inyuma ntibahagumye. So kuri inshuro rero bongeye kugerageza. Yes, kuri inshuro novuga ko bagerageje mu bucagucago bagavye ibitero kabisa byari biremereye. Amakuru dufise aravuga yuko bakoresheje inkoho ziremereye hamwe n'ibiturika kabisa bitari byoroheje mugabo abawazarendo babakiriye neza kabisa kuko batanye mu mitwe. Abawazarendo ntibashobora gutakaza ibirindiro ahubwo basubije inyuma azinonyeshamba za M23. Mbugu uraho yamaye inkuru yavuze ngo aba M23 ngo basubiye inyuma bashawe mu kirundi ni gute bagiye bamaramara kubera yuko ngo baziga gusomera baca basanga bayarumanze ngo bagiye bazi ko bubiriye abawazarendo ahubwo basanga abawazarendo babiteguriye cyane gusumba nuko bari babyibatse. Rero baca barakubitwa hovyo n'ibigwanisho bimwe babisize muri kajya gace bagiye kugabamwo ibitero. Bwana Musangozi tunarangiza n'ikiganiro cacu ariko ntitwogenda tudasimbiye muri Rucuro. Muri Rucuro hari byinshi bihavugwa, hari amakuru menshi agenda havugwa n'abagiye batandukanye dufatiye no ku binyamakuru. Ariko mu kurangiza amakino ingano cacu reka tubanze dusaba umusesangozi bwaduhe adusangize situation zo muri Rucuro naho mubona yuko hamaze imisi ibintu bitoroshe. Yes, muri Rucuro hamaze imisi bwana journaliste hari intambara n'uvuga zitoroheje aho zino nyishamba za M23 ziriko ziragwa mu kantu nazo ubwazo zitari ziteze. Ndibuka dimanche no twatangaje yuko zino nyishamba ziriko ziratera amabombe aremereye ku birindiro by'abawazarendo byari muri parke nationale. Twarabahaye n'amavideo bien sûr. Ikirero bona journaliste je novuga yuko ajya amabombe batiye abawazarendo bisa nkaho bariko barakoza agati mu ntozi kuko kuva kijya gihe abawazarendo nabo baciye batanguza intambara zikomeye bagwana mugabane wa wundi nk'abisize ipiripiri akuburyo kuva dimanche kugeza magingo aya bamaze kwambura ubuce butanu inyeshamba za M23. Urumva yuko bona journaliste aba M23 nubwo bacinanata birabonekana yuko hariho agahazi. Twebwe ntako dushobora kumenya impamvu bariko baratakaza ubuce butandukanye cyangwa se impamvu ingufu zabagabanukanye mugabo agahaze karahari. Mu misezi twaravuze yuko hariko haravugwa ukutumvikana hagati ayizinyeshamba ubwazo n'igihugu cy'u Rwanda kumbure ntawomenya nimba ariko kuntu hadutse kutumvikana hagati yabo byo byaratumye batanguye gutakaza ingufu ku rugero rudasanzwe. Twibutse kandi yuko na generale uyu Sultan Makenga asa n'uwari yarahiye gusubira gutanga amakomande makuru zino ngabo za M23 kumbure byari biturutse ku byo yoba yari yasabye abarongozi mugabo batashoboye kumutahura ko bica bituma asa n'umuntu adendebukiwe nawe. So biboneke yuko rero kumbure idendebukirwa rya Sultan Makenga rirashobora kuba ari ryo riko riratuma izinyeshamba za M23 ziriko ziragaragaza intege nke ku rubuga rw'intambara. Yes, asante sana bwana Musangozi. Turi mu masaha y'umugoroba turangiza mu gisagara ca Uvira, situation zifashe gute bwana journaliste? Uvira pako sawa panatulia kabisa. Uvira kabisa nta kidasanzwe gushika aya masaha niturumva ikintu na kimwe ikidasanzwe. Abene gihugu bagiye mu bikorwa byabo ukuri kwamye kabisa. Kananje ndagushimire cyane makino kigano cizo shoboye gushikiriza abadukurikirana kuri BM4+ nizere yuko bashoboye kumenya byinshi na cyane cyane mu bibazo bari bagiye batubaza.
Yes, ndagushimiye nanje bwana journaliste dukoranye ikiganiro kigufi mugabo ciza kirimo ibintu byinshi. Dushimiye n'abadukurikiranye aho bari hose. Kumbure turaza kongera mu kindi kiganiro Imana niyabidushobotse. Reka nanje ndabike banure nkuko umusesangoza bivuze uno munsi amakuru ndibaza twayabahaye kandi n'ubu turacayabaha nizere yuko twongera guhura no mu kindi kiganiro ubona yuko amakuru aguma vyo kumwanya ku mwanya mu bice bigiye bitandukanye naho habaye kidasanzwe tubaza kugaruka kuri micro kugira ngo tubabwire uko vyifashe muri rusange. Nshimiye cyane rero vyimva mutima wewe wese wadukurikiranye kugeza kwa kino kiganiro kirangire nizere yuko no mu kindi kiganiro twongera guhuriraho. Bye bye.